Uyu munsi igenekerezo rya 15 Gitugutu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni. Uyu munsi washinzwe ngo ibihugu vyose eka mbere abarundi na cane cane twamize ku muzirikanyi ko uwo mugigwa ari uburyo buzimbutse bwo kwikingira indwara no kurokora ubuzima. Icivugo ngenderwako c'uno mwaka kivuga giti kazoza keza kari mu minwe yacu ntihagire uwusigara inyuma. Iki civugo kigaragaza uyu murindi w'amakungu wo guhimiriza ngo twijukire umugigwa wo gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabune bwo buryo bwiza kandi buzimbutse mu kwikingira cakiza karanda coronavirus hamwe n'izindi ndwara zifatira kw'isuku rike. Aha twovuga korera, amacinya, indwara z'inzoka, indwara zifatira mu bihimba vyo guhema. Aha mu gihugu cacu mwishigwa mu ngiro ry'isekeza ryatangujwe na nyen'icubahiro mu gihugu cacu c'Uburundi mu kurwanya coronavirus yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus, vyaragaragaye yuko habaye no kwikingira izindi ndwara zifatira kw'isuku rike na cane cane isuku rike ry'iminwe. Ivyo kandi vyatumye n'indwara zahora zifata na cane cane abana bakiri bato, aha turavuga indwara ya pneumonia, indwara z'inzoka, eka izindi ndwara zose zifatira ko umuntu afise iminwe yanduye zaragabanutse bimwe bishimishije. Uno munsi rero nakaryo keza wo gusubira guhimiriza abenegihugu ngo bashire mu ngiro z'amanuro tw'amatubaha mu kwikingira coronavirus kandi bongere bikingire n'izindi ndwara. Aha turamenyesha yuko ku bituro bitandukanye haba hahuriye abantu benshi dusubiye gutera kamo abo bose vyega kugira ngo bashire aho abantu benshi bahurira ibikoresho na cane cane indobo zirimwo amazi hamwe n'amasabune kugira ngo abantu bariko barangura imirimo ya misi yose bashobore kugira isuku ry'iminwe mu gukaraba n'amazi meza n'isabune. Kandi umwe wese ashire ku muzirikanyi yuko icivugo twashikirijwe n'indongozi y'igihugu Sebarundi yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus cikwije kugira ngo twikingire coronavirus kandi twongere twikingire indwara ziturutse kw'isuku rike. Murakoze.